nakandi kajya gusubira kwiga. Kubera iki twiga? No kubera turi ku rugendo tuguma twigishanya turaba ahari utunenge tudukosora kugira dushike amahoro. Bene Israeli bari ku rugendo nibo bagiye bari bafise umutware umwe gusa, yari umutware umwe n'umuvugizi wiwe Musa. Hanyuma ari mu rugendo ahura na sekuru wiwe Yetiro. Hanyuma Musa yirirwa aratatura amatati gusa hagati yabo y'iryo hanga bene gihugu yararongoye. Yetiro akirirwa yicaye araba, Musa atakindi yirirwamwo gushika mwijoro yica ariko atatura amatati hagati ya bene Israeli. Niho sebukwe yamuhanura ati, yabanje kumubaza tuba uri hehe, uri mu biki? Ati amatati yamaho hagati y'abantu. Ati baragiye kubatunganiriza. Acamubwira ati ivyo bintu uri kuragira sivyo. Ati wewe uzopfira ku nzira. Ati raba mu bakurambere urabemwo abantu b'intungane, abantu bakunda Imana, bakunda ukuri, batarya ibiturire, abari bo ugena ubagenemo abarongora 1000, abarongora 100, abarongora 50, abarongora 10. Ati ivyo bintu bito bito byose nibo bazobikora, we bazokurungikira gusa ibigoye. Hanyuma aramubwira ivyo ajejwe. Aramubwira ati wewe ujejwe kwerekana kuvuga ijambo Imana yavuze kuri iryo hanga, kurishikiriza. Atujejwe kwerekana inzira iryo hanga rijana, ubereke ingingo ngenderwa ko muri iyo nzira n'igikorwa bategereza gukora. Hanyuma abo bandi nabo ivyo bindi bito bazabikore. Murumva nabo bagiye bariga, na Musa urumva ko yagiye ariga. Natwe rero ntuguma twiga ingene tuzoshika amahoro. Hari akantu yaciye ashirako ngo niba bigenza uko ngo muzoshika amahoro muri ca gihugu c'isezerano. None rero turabe ingene natwe tuzoshika amahoro mu gihugu giteye imbere. Kugira rero ushike ku iterambere no kumenya mbega iryo terambere dushikako risa gute, rizanwa n'abantu. Ubanza kumenya ufise iki. Umaze kumenya icyo ufise niho umenya icyo wokora. Kumenya icyo ufise naho ubanza kuraba mu ijambo ry'Imana, mbega Imana yakuremeye iki. Narasubiye inyuma ndaraba neza, ndiko ndaramwe ijambo ry'Imana harimo ibintu byinshi. Narasubiye inyuma nsanga kuva muri primaire twiga yuko tuzoca tuba abazungu. Kajya n'akarogega ngo wize uca umuzungu udakoze kuko wize gusa. Nasanze ico gituma dutrisha mu ishure. Igituma dutrisha nuko ntidushaka kuzokora, dushaka kuzoba abatunzi. Kugira umutunzi rero nukwerekana ko wahejeje amashure gusa, urupapuro, kuronka diplome gusa. Rero trisha kugira uronke rujya rupapuro n'ingoga. Ntuvuga ngo ndonke umutwe n'ingoga. Niyo ngorane. Twebwe rero turakwiye kuvyiyumvira neza igituma haba ubukene n'iki. Umuntu ashobora kwiyumvira akagarukiriza aha, adashobora kwiyumvira izo mu myaka 5 iza. Kubera iki none twizibira ntitubone ivyo mu myaka 5 iza, mu myaka 100 iza ukabibona uri uno munsi. Uco utavuga mbaho hantu ntazohonyora ngo ndahahevye. Waheba kubera iki? Nta mwana uzovyara. Iriya na continuity. Imana rero iravuga iti none reka nanje nduhuke
mugabo yashize ibintu ngaha kuko yari ifise umugambi yuko hari umuntu azobandanya arema. Ico gitabo ca mwene Siraki kiri muri Bibiliya y'Abakatolika, ntikiri muri Bibiliya y'Abaporoti. Mwene Siraki niwe yabivuze, ariko aravuga ibintu biteza imbere igihugu, aravuga ibikorwa byose Imana yashizeho kugira ubikore, kubumba, kujisha, kubaza, byose ni ukuvuga Imana yaremye igiti kizova mu imbaho, kuko urakeneye imbaho zo kugira inzugi, sharupante, hazo umusharupante. Imana yabishize ngaho, ikivuga iti reka rero ndemu umuntu ubu harageze ati ndamwishushanye. Abo kantu rero niko kantu mukwiye kumenya mu Ugwaruka. Jende ko ndabivuga kuko nshaka ko turema Ugwaruka, uruvyaro rushasha rutameze nk'urugwa twebwe aho twavukiye, aho tubona ibintu gutyo. Uruvyaro rushasha rushobora kumenya ico gwaremewe rugaca ruhingura. Ico gihe rero Imana iragize mitingi ndabona ngo tureme, ntiyari umwe ni butatu niho mubonera rero. Yari mitingi ati tureme umuntu tumwishushanye ko ase natwe duce tumuhamisyo. Irega nuko nyeretse baburi Bibiliya, duce tumuhamisyo agende yuzura isi kwanza, ko twabishize ku isi yose. Isi hamwe ku isi haba hari abantu bazoja guhingura vya bintu kuko biri ku isi yose. Urasanga Nikere, Uburundi bavuga bati no gihugu ca gatandatu kuri Nikere, kandi baravye musonga ati gusa bataravye za waganya bikere dushobora kuba turabambere. Mugabo hari ikindi gihugu kitagira Nikere, naco kizokenera Nikere y'u Burundi, nkuko ruba kirakeneye ikintu kiva muri Nikere y'u Burundi, nkuko natwe dukeneye ikiva mu vyo afise natwe usanga tudafise, turabikeneye. Hanyuma rero iti mission ya mbere rero uzuza abantu ku isi babandanyira mission y'irema, babandanye kunganira irema ry'amahoro, kuko hari ibitaraboneka n'ubu Imana izi ko bizobaho mu myaka nk'ijaniza, no kuvuga ni irema ry'amahoro. Hanyuma tuwo muntu tumuyo mission tuce tumuha mission igira kabiri, kugaba ivyo bintu byose. Uraza umuntu akubwiye ngo ndakugabiye, ngo ndakugabiye wewe bigabe, ndabikugabiye. Imana irakunda umuntu kabisa, igafata ibintu byayo byose yiremeye byayo kwayo, igacivuga ngo ndabikugabiye bigabe byose. Iyo ni mission igira kabiri, bigabe. Haje gituma twazanye iyiteme murabona cya gisomwa. Cyane ndazi ko hatabuze umuntu agomba kubona nk'iki gisomwa ngo heraba ngo ndabajanye ngo mu gihugu kimeze uko ibi yabizanye kubera nugira ngo ndabereke mubone igihugu ciza Imana yatugabiye. Bene Israeli Imana yarakunze Abraham, iramukunda. Hajye kiriya gihe ca Abraham, erega abantu basenga ibigirwamana, hari handitse ngo rabashize imbere yawe urupfu n'amagorwa, ubuzima n'amahirwe. Hitamwo ubuzima kuko niho uzomererwa neza, hitamo amahirwe. Burya rero iminsi yose hama hari shetani hagaca haba n'Imana. Ntihagire uhava yiyumvira ko iyi si yoyo biranditse na Yesu yarabivuze ngo ubu sinkibabwira byinshi kuko umwami w'iyi si yashitse shetani, ngo mugaje ntacangira. None mwavuga muti nanje ntacangira ko tuzi sokre. None hajye muvuga ngo yabo tugwana se bafise inyama n'amaraso. Ntimwumvise ko ari bigatanya by'ibikuru. Hariho amadayimoni ya shetani, hakaba n'abamarayika b'Imana. Burya rero kiriya gihe abantu kubera bwa bwenge bwabo Imana yashize imbere yabo bya bintu bibiri, hariho abatora kuja mu nzira ya shetani bajya basenga ibigirwamana, mugabo Rahimu wewe aca yisengera Imana. Imana rero kirabona iti ujya mujama wanje ngira ndamwereke aho ndamugabira. Hariho ahantu heza nabonye
iramubwira ati va mu nzu ya so, genda ugende aho nzokwereka, mu gihugu nzokwereka. Burahimu nawe kubera yemera Imana, nta guhinga Imana ngo azapfa ngo Imana imujana mu muriro muki, irazi ko imujana heza, aca aragenda. Kiramubwira iti aha nzohakugabira, mugende murabe neza ngene handitse, ntuharonka uno munsi, mugabo ni iwawe ndahakugabira, muga ntuharonka uno munsi. Patience, iyo wemera Imana uba patient, ntucugumuka, ibyawe biri ngaho, ntawe ubitwara, ibara yo guteguriye. Mugabo uciye ugumuka biragucika. Abo bajya bo muri Kanahani bari abanyabicumuro, bari baramenje, ntibari abakiriya b'Imana. Iti nzokiba irakwaka, iyo Imana utayemerera kwaka. Uburi ku muntu wanyu ngo ntibukoroka, burakoroka nyene. Burahimu yabwiye iki gihugu nzohugabira mugasubu ngo mbere abantu urubyaro rwawe ruzobinyambukira imyaka 400. Kandi rero nagenda babwira iki Imana ivuze kirashika, naho umera gute ntangiye umuntu azoza arafite n'Imana. Imana ikubwira iti wezo guhana kubera ibi wakoze, bitegerezwa kuba ngo bazoba inyambukira imyaka 400 ngo iheze bazoza. Ngo kubera iki iyo myaka yose? Ngo kuko icyaha cy'abanyemori ntikizoba ntikiri monogoza gushikaho ndabaka igihugu. Biranditse bamuza barasoma Bibiliya ngo ku icyaha cy'abanyemori ntikizoba kiri monogoza gushikaho ndabaka igihugu. Imana rero ico gihugu ciza, urumva irinze gukunda, ntiguha bibi, iguha vyiza. Nico gituma nabahaye kiya gisomwa, mwebwe mwibonera uw'Imana ikunze ikimuha. Ni igihugu ciza cyane, Imana irakigenekereza Musa neza. Kandi burya murimenye neza ko Imana itagirishije mitingi bene Isirayeli kugira ibabwire ico gihugu. Kuko murumva imyaka ni mukontoro imyaka yari haciye, Imana icemeye kugiha Aburahamu yarinze apfa atarakironka, Izahaki yarinze apfa atarakironka. Izahaki nawe yarabaye impunzi mu Afilistiya reka, yagira hunga inzara, Imana icuvuga ngo goma hawewe. Burahimu none ntiyahunze inzara, kandi mu gihugu c'abatanu ubuki yari yashitse Kanahani, yarahunze inzara cyo bise, yarinze apfa, Izahaki arapfa, Yakobo arapfa. Bamara imyaka 400. Nimwiyumvire amageneration yahaciye, bagiye kuva hajya mu Misiri bari kuri generation Z, niho bagiye kuva mu Misiri. Camuraba urugendo bageze, ikibwira Musa. Nabwira ikintu cya patience rero ni ikintu gikomeye cyane. Uri kumwe n'Imana uyemera, soyez patient. Reka kwihuta ko yakurevye yaguhaye ibintu burya. Mukuru ashobora kuba baheri yake, ugatora ya nzira mbi y'amagogwa, inzira ya shetani. Noneho rero Musa ibaza umuntu yapfuye ibwami akagenda kwifatanya n'abaja. Nkawe murakiyumvira, we nko mbwira sha wabaye umwana w'umwami adoptif mu Kirimba, ukamenya ko abiwanya n'abagogo, ukavuga uti Kirimba ndagihevye ngiye kwifatanya nabo tugoregwe hamwe. Imana ingene gukwega rero, hagukwegera mu magogo gushikaja ku mwungere w'intama, ari impunzi acaja gupagasa kugira ngo yige kuragira, yige ingene bitwararika intama. Hageze ku bantu rero niho bitwararika, burya yagiye ku ishuri. Imana ihejeje kumukura kuri iryo shuri kiramubwira iti umviriza rero ngenda guhe vision. Wewe hariho igihugu c'amata n'ubuki nateguriye uruvyaro rwa Aburahamu, shize ko n'indahiro ntegerezwa gutanga. None rero genda ukure bajya bene Isirayeli mu buja, ubajane mu gihugu c'amata n'ubuki. Bariko baragenda ati reka ndakugenekereza ico gihugu, ntimucike inkokora, muzoshikayo kandi ni ciza cyane. Courage ni ciza cyane.
ati kimeze uku rero n'igihugu kirimwo ibiribwa by'ubwoko bwose, ivyamwa, ibivamwo amavuta, ibiki byose, kirimwo ubutare, nuvuga ntacu uzokenanirwa muri ico gihugu. Hanyuma rero jewe ndasoma neza nditonda nja ku karongoko, kandi ico gihugu casanga gisa n'Uburundi. Jewe ndavuga aba Barundi bama bariko baridodomba ko ari abakene, ko bagowe, ubwo barazi kado Imana yabahaye. None wibaza nobwira ivyo byo tubitore ugira ngo udasenga Imana yari kwereka. None ntivyari bihari, twasanze abazungu bari baravyivye, muga mwishuri tugaca twiga ngo rosusore buhunde et extrêmement pauvre. Yabo byarafunditse kubera twabigunduye ntimukivyiga, muga twe twaravyiga. Batwigisha ibindi bihugu bifise ubutare, Ubudagi, Amerika, Ubushinwa, Uburusiya, batubwira ngo rosusore yabo, ngo rosusore buhunde et extrêmement pauvre, ngo hari turube gusa, kubera yoyo tuyibona ikizugu kizimbutse, naco nyene ubugisigaye kizimvye. Mugabe ico gihe cari ubusa, byari ivu tubona uko nyene. Je ndavuga ubwo Abarundi habidodomba baramenya ko dufise kado igihugu c'amata n'ubuki. Erega iyo uruwo kwa shetani niyo ufise ibintu ntubimenya. Niyo ufise ibintu ntubimenya. Muga Imana yashaka kwereka ngo eheraba kandi urubone. Ahiyo ndabwire burya kubona mwibwirizwa shingiro twarashize mu kajya kantu niko kadutunze no munsi. Hajya muze muri Amerika itunze nakajya kantu ngo in God we trust. Niho kayitunze. None mwe ntimurabona ko kuva mu 2018 dutoye idiga bwirizwa shingiro. Ntimwabonye ko ari ikintu cyace gihinduka mu mitima y'Abarundi. Ntabyo murabona ko ari ikintu cyahindutse. Iyo kado wewe urashaka kubugifise ntuyibone. Iyo teme nayize kugira tubaze tubone iryo tunga, tubone Imana ingene yadukunze kariduha ubwo Burundi. Hanyuma twigenze rero duce turaba tuti mbega bene Israeli ko yabakunze kabaha igihugu gisa n'icu Burundi, ni igiki Imana yacibategeka ngo mukagendera mu nzira zanje, mugakurikiza ingingo zanje, ngo nzobaha imvura mu gihe cayo, imvura y'agatasi n'imvura y'impeshi, nzokugurura ijuru murime bimere, ibigega byanyu byuzure, ngo ariko mugahirahira mukampeba mukaja mu zindi nzira kwa shetani. Rero muri bya bigirwamana rero tujamo, nzogwehe ngo shize gw'imihezagiro n'imivumo, wagasoze nako imihezagiro akanaka imivumo, mukampeba ngiyi imivumo iri imbere yayo, iri imbere yayo. Turabe dusome ijambo ry'Imana twumve none ko yadukunze nkuko yakunze bene Abrahamu. Tukaba Abrahamu yaracitse sekuru w'abemera Imana twebwe. None Imana dutegeka iki? Yabategetse iki kugira ntizibahebe? Nivyo natwe duca turaba tukigana. Abantu rero no munsi bahora bidodomba ndakenye karabaye. Genda musome ujya murongo ujya mutwe wo kwa Yeremiya ikigabane ca 29 ku murongo wa 13. Bene Israeli barahevye Imana barayiheba. Irakwaka abagabo. Irakwaka. Barayiheba baja mu zindi nzira. Ikivuga iti nzobagomorera kwihanga amahanga azobatera mwese mu bimbohe mugende. Bagiye kuba imbohe Babiloni. Bari Babiloni bariranze karabaye. Yeremiya avuga ati naho byabaye uko Imana ntiyabahevye ni munyakigongwe. Nimwisubireko. Umviriza neza. Ni hahera imyaka 70. Mwumva shaye igihano cy'imyaka 70. Mwebwe ubaha igihano cy'imyaka 70 mwumva muzobirya. Ni mwihe imyaka 70 imbere yayo. Ngo nimwamva ko nzobakuraho mugende, ngo mugani hahera imyaka 70 nzobagarukana muze kurya cya gihugu. Muzoba mwahonye.
rero nivyo turiko turiga. Iti jewe ndazi imigambi ndabafiseko, si imigambi y'amagorwa, ni imigambi y'amahoro. Ndabibabwiye kugira ndabahe kwizigira n'akazoza keza. Harakomeye kugira mwumve iryatema igituma yaje, kuko nabonye Abarundi bafise ibintu ntibabibona, nkavuga none jeho ko nabibonye niki, cavuga nti na Musa Imana yaragira amubwira iti ngiki igihugu ndabajanye. Hanyuma nanje ngira Imana acimbwira iti Abarundi bidodo mu 2020 hari imyidodombo muri mwebwe Ugwaruka iteye ubwoba. Shomaje umunyeshuri arose diplome saa 10 ejo muhe mu gatondo erega gende umushomeri makazi. Hari umuntu yashingiye ntambwira ati wewe sinzi ngene umutwe wawe umeze ntigute, ati urashobora kubahuka muri iyi circonstance turimo ukavuga kugira uhamagara Ugwaruka ngo mugire umwiherero na cyane cyane Ugwaruka gwize gw'incabwenge, ati mbe bugiye baguhuragura amabuye ko bari bishavuriye bashomye, iyo bacu batura amabuye bati twari tuzi kutuzanira ibihera none uje kutubwira none muri bijya vyimve yose havuye payeje nimurana aho tugeze. None nkabijya vyaje gute jene kubera ndemera Imana, haje Imana yashatse iti reka ndakwereka ingene bigenda, ni muji nama ukuri muraza kukubona. Haje Imana yararavye iti reka hari hijambo navuze nti tureme uruvyaro rushasha, mwebwe mu uruvyaro rushasha abantu bazokwigirako bati harabaye ine generation niyo yatumye Burundi bubuku. Mbwira igihugu umuntu w'indongozi ashobora guteka umutwe ingena asesa amaraso yabajeje kurongora, hanyuma Imana igahezagira. Bwa mbere aho twapfiriye ngaho, igituma Abarundi bama bidodomba ko ari abakene, nta Mana yashobora kubereka ingene bobaho baramaze gufata ingingo, indongozi gufata ingingo zo gusesa amaraso yabo bajeje gukiza. N'Imana ishobora guhezagira nibikunda. Nguyo umutego wa mbere Abarundi baguyemwo, haje inyoshambi irabakatisha, indongozi zigenda mu bindi. Kubera iki? Shetani nimbi, abatware bacu baramenje bava ku Mana basesa amaraso, Imana ikirondera ingene isambura ubwo bwami bw'i Burundi, nibwo buriko buriyubaka. None mwe murabona ubumwe buhari buno munsi, nta kintu murabona cihinduka kubera twagarutse ku Mana. Utari bwaze ku Mana naze ubunyene naze. Hanyuma Jeroboame nawe yagiye yegiriye bwa bwami bwiwe, Imana yari yarabivuze, aho ugamburuka Imana nawe atanguye kugira ishari ry'ubutegetsi. Ku mwaka abo bene Israeli ya miryango bama bagenda gusengera Yerusalemu, kuko niho rwari urusengero rukuru igihugu cyose gisengerako. Maranda biraba iyo hageze itariki 15 zo kumunani ngena Abarundi b'intara zose baruhukira imugera, ngasaga kuva ku bami imugera hitwa mu Mana za Mugera. Hajya ndabiraba hajya kubona papa avuga ngo ngira ndashire bazilike isengero international, c'est pas gratuit. Ega hari utuntu duto geste duto umuntu abona akatugira akadufata binenegwe mugahari ari ikintu. Ico gihe Jeroboame rero baja gusengera Yerusalemu Isiyoni ku musozi hariya. Jeroboame arabati aba bantu bakabandanya bagenda Yerusalemu, Rehoboame azobanyiba umuhungu wa Salomo, kuko batwaye imiryango ibiri babigiriye Yerusalemu, atazobanyiba. Jeroboame aragenda acagira ibimana bibiri, nawe arabibaza kimwaha ikindi hariya, ati kuva ubwiye Imana yanyu ntimuze musubire kuja kuyirondera Yerusalemu ngiyi. Bataba kwisenga bayisenze kuko Jeroboame bwa mbere yashatse gutera Yerusalemu ngo aterere Rehoboame. Imana ikivuga iti no ntukorako, nije nabigize, mureke ujya nawe kwawe.
Imana ibonye basenze ibigirwamana ya miryango 10 bitwa bace bita ba Efrahimu bafise kapitale Samaria. Imana nababwiye ikintu muzokwa mwitondera. Hebe ibigirwamana kabisa. Umuntu hatsi kwaja mu bapfumu nahebe. Kuko aradukwegera cyane indongozi. Indongozi nizo dukwegera amabi. Kuko nizo zikwega amabi mu gihugu. Hanyuma Imana iravuga iti nanje ndabasambura. Baratewe. Baragize ibitero. Abantu bitwa Basiriya barabatera. Gushikaho ya miryango 12 hariyo muheruka kumva mwebwe. Abamuheruka kuyumva. Ubu mwumva ngo abayahudi gusa. Narumwe ntimwumva ngo abadrifu so bace bitwa abanyisraeli. Ya miryango 10 yagiye. Yarahonye kubera bagiye mu bigirwamana barabashwiragiza gushikaho mwiriyo iyo bari baramaja ko nasanze turabona ibihugu bati bajya n'Abafilistia bajya n'Abamediane abanyisraeli basigari ya miryango 2 abo kwa Yuda nabo kwa Benyamini kubera bagumye bumiye kuri Yerusalemu. Ico kibabesheje nawe nyene mugaba havuye bikwegera kwikwegera umuvumo ntibigoye. Mu kwica Yesu bavuze bati amaraso yiwe araduhama twebwe n'abana bacu. Yesu nawe avuga ati ewe Yerusalemu we kigisagara ati ntako wubakitse ata ntabere zose arigeretse kurindi kuko mwana w'umuntu yabagendeye ntimwamumenya. Voilà. Ngene abantu bakwege umuvumo mu gihugu bagakwega intambara. Kubera iki kutimenya. Kubera iki kutimenya. Ayihanga rirasambuka kubera kutimenya. Abarundi mubanze mumenye ubwo bwenge bwawe Imana yabuguhaye kubera iki? Yabuguhaye kugira ngo ushishikare wunganira irema ryamaho nkuko mwene Siraka bivuga. Ubandanye irema ubu butare yabugushiriyeho acaguha umutwe kugira guhingure y'amatelefone uyahingurire ngaha ushore telefone. Yaguhaye butare bw'icuma kugira gukora amabati uyahingure ngaha uyashore. Ukora imiduga amabateri dufise lithium dufise titane dufise nikele dufise cuivre dufise cobalt. Mbega niki kitu tutagira? Niki kitu tutagira? Ayo mabateri imodoka ikure ngaha kufise icuma ukaba ufise cuivre insinga ziri ngaha ukaba ufise za lithium za zuba amabateri yafise ngaha. Ntoze mbwira ukenye kubera kubera wase kumenya ko Imana yaguhaye ubwenge bwo guhingura ibigi. Uko mugenda gutya gusa ntumenye itunga riri ku isi ugenda uraba yanyama gusa namwe bize nimwe mwo bikoze. None mugenda muraba inyama hejuru gutya ntimurabira itunga dufise hasi. Tangura burya rusi mwari muzi ko nayizanye kubera iki? Kuko nabonye ko twize kuronka ikipapuro nitwigeze twiga kuronka umutwe. Reka rero tuje kurondera umutwe kugira turonke ubwenge. Naragiye irusi ndaryoherwa cyane mbonye abamaze kwiga. Narabonye nanje ndumva ndaryohewe. Ndavuga nti izi santere iri bukire kubaka ikomine yose ikagira nkarubusi kugira umwana wese azakure akurana ubuhinga duhingura ibi bintu byacu. Muga twiga ngo tuzoja gusaba akazi. Uzoga none kugira uronke akazi ko amahera bahari amahera avahe kwava mu gikorwa. None umuntu azoguha akazi atagira amahera yo guhemba. Duhingure dushore turonye amahera. Baze bavuge bati harabaye uruvyaro rushasha rukuze rubona neza ingene igihugu cacu kizokubakwa. Uruvyaro rutishinga rusamarira hariya hejuru ruraba itunga riri kuri rwo n'itunga Imana yaduhaye rizoca bigenda neza. None rero tubandaye dusaba Imana igume itumurikira irungike mutima mweranda abamarayika bayo batugwanire kuko abadayimoni bama bariko bazunguruka impande yacu cyane cyane hari ugwaruka. Abadayimoni bama bariko barazunguruka. None rero dukwege cyane mutima mweranda kugira natwe Imana iturungikira abamarayika benshi
nabo bagwana nayo madayimoni gushikaho Imana ariyo yiganza mu mitima yacu. Niho bizoba bimeze neza. Ngo abo tugwana sabe inyama n'amaraso. Kugira tubagwanye natwe dutegeza gukoresha abatara b'inyama n'amaraso. Kuko bukazana inyama n'amaraso bazokunesha. Tugwanishe rero abamarayika b'Imana. Kandi abamarayika bari ubwoko bwishiga. N'amadayimoni ari ubwoko bwishi, hari amadayimoni y'ubusambanyi, amadayimoni y'ubusuma, amadayimoni y'ubunebwe, nkuko hariho umumarayika nawe wo kuguha ingoga umwete, umumarayika wo kugira umwana mwiza, umumarayika. Nico gituma usaba umutima mweranda gumane nawe kugira ngo agukingire ayo madayimoni ntaza dukoreko. None rero ndabipfurije yuko twogira urugendo rwiza tuze dushika amahoro mu gihugu giteye imbere, igihugu cifashe. Murakoze, Imana ibahezagire.